ubucuti rero buva mu byo gushingirana kumure nibwo bucuti umuntu ashobora gukura nibwo bushingiye ku mugabo n'umugore. Umugore rero azana inshuti umugabo nawe nyene akagira uko abitwa rero ko bavyara umugabo wiwe abaca bitwa sebukwe naye nabukwe nabo bakamwita umukazana. Naho bitwa ko bavyara umugore wiwe bavyara umugore wiwe umugabo abita nawe nyene sebukwe naye nabukwe nabo bagaca bamwita umukwe. Abo rero nibo ni senasi na base wabo ba inarume ba nyina na ba nyinabo na ba inasenge bose rero na ba nyina canke b'umugabo base na ba nyina b'umugabo canke na b'umugore bitana baba mwana canke baba cambu. Hama bene wabo n'umugabo canke bavyarawe nabo bagabo nyene umugore akabita bagabwabo canke baramuwe nabo bakamwita rero umugore wabo canke muramu wabo. Bashiki b'umugabo rero n'abashikabo canke bavyarawe n'abagoragore abita rero baramukazibe. Umugabo nawe rero acaza kwita rero baramuwe basaza b'umugore bene wabo canke basaza abo nabo bavyaranye bose. Abana rero babo bo bazoca bavukana mbere bazoca bitwana rero n'abavyara kuko bavyawe n'abantu basanzwe bari basundi muvukana. Nizo nshuti rero hanini zihari ariko izo nshuti ziza kubera abantu barongoranye ni bwa bucuti umuntu ashobora kwiyamura kuko nk'iyo umuntu muvanye umuntu avuga utujya yahora ari data bukwe umva ntabakiri data bukwe iyo mutavyaranye ngo muhane za ndongoranya zanka kuko hari ibimenyetso bidapfa bivuga tujya twaragabiraniye kuko uwakugabiye ngo niwe wama wirahira ariko ubwo ni bwa bucuti bavuga ko ushobora kwibagirana kuko biragoye ko nk'ubu umuntu yarahukanye azoca kubwira ngo urazogenda kuramutsa uriya muntu yahora ari umuko wanje. Kazoza FM, be your own boss.